ibihe byiza kuri wewe munywanyi wacu ukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no shene ya YouTube ya ICTV bashikiriza amakuru atandukanye bavugwa hirya nino. Ndabahaye kaze nanabaramutsa mwese mugiye kubana natwe muri no sango ry'amakuru aho tugira tubashikirize amwe mu makuru yihuta adushikiye kano kanya. Harimo inkuru idahumuriza, harimo inkuru zidahumuriza kubiriko birakugwa n'ubutegetsi. Hari amakuru avugwa mu mutekano no mu gateka kazi na muntu, tukaza no kubashikiriza izivugwa mu vya politike. Twababwiye ko inzu iriko irasha mu mugambwe w'inkona CNDD FDD, tubabwira kubiriko birashikira umushikiranganje wa mbere muri kino gihe Gervais Ndirakobuca ari mu bihe bitoroshe. Tubabwira integuro ya Ndayishimiye yo kumubogoza mu mabanga, ivyo kandi bikaza bikurikirwa n'ivyavuzwe ko uyonda kugarika yoba ari we yanse gushira umukono kuri dekere ikura mu mabanga umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo. Gutyo rero Perezida Ndayishimiye akaba yarabitse inzigo y'inzikira kuva aho aboneye ko Ndakugarika na Prime Niyongabo baba bagize urunani rwo kumugwanya. Gutyo rero akaba yafashe intumbero yo kubagwanya bose kandi akabikura ko akabigizayo. Hakaba hari umurwi ushigikiye cyane Perezida Ndayishimiye urimwo akarwi k'abajenerali bageze nko muri batatu. Turaza kugaruka kuri ayo makuru, ariko nanone imbere yuko tuza kubyinjiramwo twababwiye ko tuba dufise amakuru menshi cyane abari kuvugwa. Turaza tugenda turabaha inkuru imwe imwe. Nizera ko rero wamaze gufyonda kuri sabone kugira urashikirwa n'amakuru n'ibiganiro dutambutsa. No makuru yacu ngira tubanze tuyatangurire kuri no nkuru twabahaye ku munsi w'ejo. Hari inkuru twababwiye kuri Jean Marie Bizimungu. Jean Marie Bizimungu ni umusore akiri muto gose yanyurujwe n'inzego ziperereza z'u Burundi. Benshi rero bakaba bibaza ko uyo yoba afitaniye n'ubugenzi budasanzwe na bamwe mu banyurujwe n'iperereza, ariko hari navuze ko yoba ari umwana w'umutegetsi. Ivyo navyo hari amakuru twaronse, ariko nanone aka niko kabazo gahanze abaryango n'abakunzi ba Jean Marie Bizimungu yanyurujwe n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi ku murango wo kwa gatanu heze, no kuvuga genekerezo ry'indwi z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2024 ahitwa kuri Shanike mu gisagara ca Bujumbura. Inyuruzwa ryiwe rikaba ririmo ibinyegezwa bidasanzwe, ariko rikaba rinateye ubwoba. Muravyibuka ko twamutabarije mu ijoro ryo kwa gatanu heze. Kugeza ubu nta nkuru nimwe ihumuriza ivuga ikibanza Jean Marie yoba apfungiwemwo. Jean Marie Bizimungu akaba yarabizi ko ubuzima bwiwe bubangamiwe. Amakuru twaronse mu nyuma haremeza ko Jean Marie Bizimungu yari yaburiwe ko hashobora kugirirwa nabi umwanya wari wose. Hari n'abari bamuhanuye ngo ahunge. Murundi yari umunyamahoro, yari umugenzi wa bose, ntaco yari yiyagiriza. Yafataye ingingo zo gutaha kare, ariko yari yarabandanije abaho uko bisanzwe. Yaziriki nkuko twabibabwiye, ivyikekwa ko yoba ari byo azira Jean Marie Bizimungu nuko yari yarahagarikiwe ku bugeni. No kuvuga wari pare wiwe, pare do mariage, yari umuhisi Brice Irakoze, umwe yaheruka kwicwa mu Carama avuye kwibarutsa umukenyezi wiwe. Brice na Jean Marie bari akadasohoka, bahora bama bari kumwe kenshi cane, bakajana mu miryango yabo no mu bikorwa vyabo. Jean Marie niwe muntu yarazi amabanga nka yose ya Brice, harimwo n'abamufitiye amadeni. Jean Marie akaba yababwiye ko ari ku rutonde rwabo Jean Daniel Irambona batazira one people yoba yari yarahize ko bategerezwa kwicwa. Uko niko Jean Marie Bizimungu yaburiwe. One people muribuka ko yafashwe kandi yagirizwa ko ariwe yatanze amafaranga ya kwica Brice Irakoze, yongera abigiramwo uruhara. Kumbure habeshe Brice Irakoze
babona ko Jean Marie Bizimungu azohava asohora amabanga yandi ataramenyekana ku vyo Brice yoba yarahowe ntawuzi ukuri kose. Inyuruzwa rya Jean Marie Bizimungu ryamenyekanye ritevye nk'uko twabibabwiye. Jean Marie Bizimungu yafashwe ku wa gatanu hagati y'isaha 6 n'isaha 7 y'umurango. Yafatiwe aho bita kuri Shanike mu gisagara ca Bujumbura avuye gushira imfungurwa abungere bari kwiraro ry'inka rya se wabo apfunzwe. Abamufashe bari bambaye umwambaro w'igipolisi kandi babanje kumwaka karangamuntu kugira barabe ko ari wenyene. Brice yafashwe abantu benshi cane babona, uretse babungere yaravuye kuraba. Hari n'abakozi bavugwa ko boba ari abaregidezo bari benshi aho hantu. Abo bose ntawibajije ko Jean Marie anyurujwe kubera atigeze avuza induru canke ngo anigane mu gihe yafatwa akinjizwa imodoka yo mu bwoko bwa voiture Toyota TI. Abungere ntaco bavuze. Abaryango ba Jean Marie Bizimungu bagiye kumenya ko yanyurujwe mw'ijoro babajije abungere yo Jean Marie ari kubera batariko baramutora kuri telefone. Nukuvuga ko abamunyuruje barose amasaha akwiye yo kumukoresha ico bashatse. Inzego zose zirinumiye, nta rwego na rumwe rugira ico ruvuze kuri Jean Marie Bizimungu. Afashwe n'inzego z'igihugu zibereye mu gacerere nk'uko zama. Muri ndondeza twarandikiye utwara iperereza mu gisagara ca Bujumbura Elifaze Niyongabo ntaco yatwishuye. Abo twatumye kuraba mu busho bw'iperereza baratumenyesheje ko gushika ku wa gatandatu Jean Marie Bizimungu atari mw'iperereza. Ntituzi ko hari icoba kirahinduka. Telefone ya Jean Marie Bizimungu yumvikanye ku wa gatandatu iriko irakorera mu Gatumba. Iyo bimeze gutyo biba biteye ubwoba. Ibi bimenyetso byose bisa n'ivyashikiye ubundi munyagihugu w'igihanga Guillaume Gahungu yanyurujwe muri ndamukiza 2024. Nawe nyene yarabuzwe mu busho bw'iperereza. Telefone yiwe yabonetse ikorera muri komine Mutimbuzi birangira atigeze asubira kuboneka. Jean Marie Bizimungu akaba ari umugabo w'imyaka 30 avuka muri komine Gihanga ho mu ntara ya Bubanza. Amaze hafi y'umwaka yubatse urugo rwiwe, akaba kwibarabara ry'indwi kumutakura mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Jean Marie Bizimungu yikorera ivyiwe, abiwe bemeza ko atabikorwa vya politike bamuziko. Leta mvyeyi urabaho koko, uri hehe ko udatabara abana bawe bariko baramarirwa ku buhongo? Ibi bintu birababaje cane kandi birateye agahinda. Nevanga arakwiye kuzobazwa amateka y'umuperezida yitwa Samuel. Perezida arakwiye kuzobaza amateka y'umuperezida yitwa Samuel Edo yigeze gutwara Liberia, uko vyamurangiranye kubera mabi yakorwa n'ubutegetsi bagiwe. Mesiya we, turabana bawe, dutabare turarushe n'ukuri. Ati baramwishe ivyo binywa amaraso. Ati none ubwo butegetsi buzokwama mu kunyuruza no kwica gusa, nta terambere bwigera buzana, ahubwo no kwama mu mabi, kandi amabi yamaho adahinduka kuva bashitse ku butegetsi. Nk'uwo bamuhoye ikivrema. Ati no kwisura asa n'uwitekerereje, haragowe uwo wese yica mugenzi we. Ati muhumure, Imana igira itabare Uburundi n'abarundi. Mu misi mike amaraso y'abapfuye ari kwitakambira Imana. Burundi yaba kwica vyazana iterambere, tuba turi abambere kw'isi. None bizana imivumo dutera dutembagara, n'ivyo twarondeye Imana ikomeza kubivuma. Ati nukuri nibikubita gashi nimba Jean Marie agihari. Niba Jean Marie agihari bahumurize, imitima yacu irarushe. Nimba baramwishe naho bamenye ko amaraso yiwe azobahumira. Ababisha bazamaho, ndabarahiye ntaco twohindura atari ugusenga. Nta mareta y'ubu akibaho kandi
murazi ko hari intwaro y'amaraso gusa, nta kindi twokora atari ugusenga gusa. Ati bazomutora yarakubaguye yacitse ikiguma nk'abandi dusanga batacumva canke ngo batambuke. Nibamuzane afise vyinshi yovuga, abarenganijwe ku rupfu rwa Brice ati barenganurwe. Uburundi bwabaye ikibuga co kumeneramwo, Uburundi bwabaye ikibuga co kumeneramwo amaraso. Imana nyene amahoro imusange ahari murinde kuko vyose irabishoboye. Ati umwimbu w'imfuvyi n'abapfakazi ugiye kuba umurengera muri Edeni. Ati ndayirangije n'amarira n'ivyuya vyinshi bivanze n'ubwoba. Ati numvise Somalia ngira ubwoba, ivyihebe vyaraduhekuye, abasirikare bacu bahatikiriye, Imana ibakire, tuzahurira mu ijuru. Hari ico wokora mana bigahinduka birarenze. Ati vyose biri ku gatwe ka Varisito hamwe n'ubutungane. Procureur General wa Bujumbura ari mu bisha igihugu, araho n'intama arya yagusa. Varisito araho arya yagusa yiyibira igihugu. Birakwiye ko abarundi bitabara bo nyene kuko aho bigeze birarengeye ukwihangana. Ni nka kariya kagabo nyeganyega abanyagihugu bo mu Kayanza. Niki bategereje nabo bakice. Ugira abakaraririye abanyagihugu bagiye hamwe, ugira abakarariye abanyagihugu bagiye hamwe bonanirwa kubikurako. Oya vraiment Varisito akwiye gusezererwa, aho bigeze ni gisitati kiraho. Ivyo ni bimwe mu vyiyumviro vy'abakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa, ndetse babajwe cane n'inkuru y'uyo mugabo yafashwe akanyuruzwa, akaba hari ubwoba ko yoba yaramaze no kwicwa. Ati nukuri nibishire mu kiringo cabo bana baguma bagira imfuvyi nk'ubu babigiriye ababo, vyobabera vyiza. Imana yihanganisha imiryango yose ibura babo nk'ubwo buryo. Ndazi ihora ihoze ngo murabikora nkihorera mukibaza ko nkwanye namwe. Hari umunsi niko Bibiliya ivuga. Uzoza ryari Yesu ivyaremye biruhuke. Ati le Burundi est un pays qu'on appelle bloodshed, who is gonna save Burundi. Ati birababaje cane. Uwo kwamaze iyo minsi yose aho urwiwe rwaracitse. Ewe Mukama, uko bukeye uko bwije kunyuruza, uko bukeye uko bwije kunyuruza. Turagowe Mana dutabare. Namarira nagahinda n'umubabaro mu Barundi. Hari inkuru ya nyeganyega tubaciriye ko ku masonga, turaza kuyibashikiriza. Nawe yihaye inkumbi ibara ryaguye, turaza kubigaruka ko. Hari n'inkuru kandi twatanguriye ko ya Ndakugarika Gervas Ndirakobuca, umushikiranganje wa mbere w'u Burundi, ndetse n'ibiriko birabera mu bihanganye mu butegetsi. Izo zose twamaze kuzitegura mu kanya, turazibashikiriza kuri runo rubuga rwa YouTube ICTV. Urafyonda kuri subscribe mu kanya, ndaze ndabashikirize ayo makuru.